bakunzi mwese muriko muradukurikirana kuri Right One TV show. Mbahaye kaze imbere ya kamera murahabona umushinga ntahe araza kutwidondora, inyuma ya kamera naho muri kumwe na Eliezer Rwamirira, aho tugiye kumva intahe iryoshe cyane y'umwene data. Tumusabe atwidondore aca agira akasenga kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro nyezina. Turamuhaye kaze. Yego murakoze cyane, amahoro ndabaramukije, amahoro y'Imana bani namwe. Yego Yesu nabahezagire. Amazina yanje nitwa Mazoya Sylvain cyangwa Sylvestre. Yego hama nubatse, ndafise umudamu n'abana batatu. Yego hama kuri ivyenge tubanze dusenga Imana amace tubandanya. Uhoraho Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye cyane Mana, turagukengurukiye urukundo n'imbabazi watugiriye, wewe watuzigamye Mana ukaturenganya byinshi tukatugeze kuri uyu munsi, ndetse no muri iyi saha tugihumeka impwemu z'abazima. Turagushimiye Mana wakoze wabanye natwe, watuzigamye twatwenge gushika hano hantu muri kino kiganiro. Mana nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze Mana ngo bane natwe umwanya zo kumara hano hantu, ubane natwe ibisigaye dufashe mpiri, ibitagira ikibanza hano hantu turafashe mpiri biva kuri Satani byose mu izina rya Yesu. Ariko duhaye ukaze ubugombe bw'Imana, ivy'Imana igomba ari byo tuvuga, kandi ivy'Imana igomba ari byo bera hano hantu. Mwamuzobukoze ucubana natwe, ucuhezagira n'abantu bose bagiye kudukwirikirana, bagiye kumviriza intahe yanje. Mwamuze kubana natwe, ibisigaye Mwami cyubahiro nishimwe bihabwe wewe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Murakoze cyane. Nkuko mwamaze kubibona ariko badukurikirana, sinzi ko mubibona uyu mushinga niko yavuze yitwa Sylvestre Mazoya. Nibaza muri ko muritegereza ku masanamu ariko murabona ko arafise ingorane yo kutabona. Nico gituma agiye kudushingira intahe y'ubuzima bwiwe. Turacari mu ntango, abantu muri ko mwadukurikirana muri uyu mwanya mubanze muraba ahantu handitse s'abonner canke subscribe, mucemo hafi ndakugira ngo mukomeze kubana natwe mushobore kubona ibindi biganiro. Murakoze cyane. None rero ngomba mpe akanya umushinga ntahe Sylvain, n'umukozi w'Imana, Imana yahezagiye iramutoranya iramusiga amavuta. None rero akaba agiye kudushingira intahe, araza kutubwira afise intahe z'ibice bine. Mbaye ndasezanira abantu mwese muri kumadukurikirana ngaha kuri Right One TV show yuko ibi bice bine vyize ntahe tuzobibashikiriza vyiramvuye, uko afise ntahe ikomeye cyane, naho mumubona atabona, yahoze abona nkatwe, yahoze akanura nkuko kwa ukanura, yahoze ari umuntu atabumuga afise, ari umuntu afise inkomezi zugaye nkuko mumubona. Murabona ntacabaye vraiment, atari ico kibazo cyo kutabona, ariko ahasigaye hose agize gute arakomeye. Amaze kwivuga ko afise umudamu n'abana batatu, murumva ko n'umuntu akomeye cyane. Tumuhe rero akanya aca tubwira mu ncamake intahe yiwe ingene yubatse, uhereye ku buzima bwiwe akaja kuri mariage yiwe. Arafise umuhamagaro wo kuririmba, arafise n'umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Turamuhaye kaze. Yego murakoze cyane. Nkuko mwumvise abivuze, by'ukuri ndafise intahe yo mu buryo bune. Ndafise intahe y'ubuzima bwanje, ndafise intahe yo kuririmba, ndafise intahe ya mariage ngene Imana mpaye umudamu, ndafise intahe egome y'umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Nkuko yabivuze, uko Imana izogenda biturongoramwo tuzogera tubaha izo ntahe zose uko zikwirikirana. Ariko ico nagomba kubamenyesha nuko igikorwa kigaragara ubu ndiko ndakora ni igikorwa cyo kuririmba, ariko no kuvuga ubutumwa Imana yiciye inzira ndabikora. Iyo ndi wakara nkahamagagwa ndabikora, ariko ndiko ndasenga Imana n'ibindi byose bizogenda neza. Hanyuma nkuko muvyumvise, jewe nari nkiri muto narabona nk'abandi, ariko igihe kiragera maze gukura
ntangura kurondera ubuzima nk'abandi, ndava muhira sanzwe mba kwirangi, niho mvuka ku mutumba wa Rutonganikwa, komine yari Ruyiga ariko ubu Butaganzwa, mu ntara ya Buhumuza. Ndi Umurundi, mba mu Burundi, navukiye mu Burundi. Ego hanyuma rero nkuko abivuze, jewe nkiri muto narabona nk'abandi bose, ariko maze gukura ndi umusore akuze niho byashoboye kunshikira, hanyuma ndagira buno ubumuga bwo kutabona. Ubumuga bwanje bwo kutabona nubwo nabivuze ntagiye kubirambura neza uko nzogenda shinga intahe ko zizogenda zikurikirana. Ubumuga bwanje bwo kutabona bwanshikiye nko kuva mu 2011 gutyo. Hanyuma rero jewe nashoboye kwakira agakiza ntabona uko nyene, nabatijwe ntabona, ariko ubundi nkiri muto nari nsanzwe narasenga, kandi abavyeyi banje navutse ngo nabakijijwe mu ishengero rya Pentekoti, kandi naje nasengera mu ishengero rya Pentekoti nkiri muto. Ariko mu nyuma maze gukura ntanguye kurondera ubuzima, kuja mu gisagara, ivyo gusenga ndavura ndabihagarika. Mu nyuma rero niho ubumuga bwahavuye bunshikira. Gusa ico nobanda bamenyesha coco nuko ubumuga subwizanye, ariko nivyavuye vyaciye mu gukubitwa, niho nashoboye kugira buno bumuga. Kaco gisa naribwo nkizwe, urumva nukuborerwa nari naborewe, kuko vyo vyose sininya kubivuga kuko ni Imana yabinkuyemwo, ni Imana yantabaye. Ariko ubu ndashima Yesu, nubwo amaso y'umubiri yahumye, ariko ndashima ko amaso y'umubiri yahumye, ariko impwema agahumuka. Ndashima Imana. None rero nagomba kuba ndabacira ku ntahe ku mayange, ibisigaye tuzoshishikara tubiyaga mu buryo bwirambuye. Murakoze cyane, murumva ko yereka aratuyagira n'ahari intangamara aravuga yuko burya yavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, hamara kura mbwa ageze mu mwanya wo kurondera umuntu ahaye gukura, aragera igihe cyo kuja kurondera ubuzima. Hama mu cyo kuja kurondera ubuzima biboneka nkuko yameze nk'usubira inyuma mu gakiza. Amaze gusubira inyuma rero niho haciye hava ubumuga bwo kutabona. Nagomba ncengiraho nkebura abajene gatoyi, nibaza ko azobiduha mu ntahe. Ibyo tworondera byose si byiza gusiga Imana inyuma. Mu byo twoje gukora byose nibyo ubutunzi turabukeneye, kubona ubuzima bwiza turabikeneye, ariko ni byiza yuko tugira gute tujana n'Imana. Gusenga ntubishire kure, kuko ubundi yavuze ngo umuntu adasenga arisema, umuntu adasenga azokwicwa n'ibyaha. Nico gituma ariko aragerageza kuducira ku mayange, nibaza naho aca ducishirija ko ukungene yashoboye kuronka mariage kandi yarahumye atabona. Cyagenze gutega mene data Sylvain? Ego kubijanye no kugira ngo ashobore kuronka mariage ndo nk'umudamu twubakana, byukuri novuga nta buhinga bw'iwanje bwabayemwo usibye gusenga Imana gusa. Imana niyo yabikoze. Mbere kanini nk'intahe yanje ya mariage ndazi muzovyumva cyane. Umudamu wanje ayibashingiye ko yari afise amasezerano menshi. Imana yari yamusezeraniye kwizomuha umugabo, ariko ntiyamenya iyo bizoca kandi ntiyamenya uwo mugabo uwo ari we. Nico gituma Imana imaze kubikora ikamumpa kugira ngo tuzokubakane. Byarabayemwe ibibazo, ariyo ntahe nibaza ko tuzoyirambura neza. Harabayemwe ibibazo mu muryango baramwankira, mbere no kumuvuma baramuvuma ati ntibikunda, umukobwa wakoreye Imana, umukozi w'Imana, ko yari asanzwe ari n'umujenama arongoye korale, afise nyene ibikorwa byinshi mu ishengero, ariko Imana ikimuhajewe ko twokubakana. Urumva yaragiye mu ntambara, abantu bakajyana inzara ngo wa mukobwa agomba kuja ku mpumyi,
urumva yene ibintu bikomeye, arajya mu ntambara, mama wiwe aramuvuma, aravuga ati nzoguca mu bana banje, ariko kubera Imana byaraciye kure, ariko kubera Imana byarabaye, mariage iraba. Nibaza ko tuzobashingiye ntaye cyane vyirambuye, kandi nanje si ukuvuga ngo sinareheje, oya, ni Imana yabikoze, turi mu masengesho. Murakoze cyane. Murumva ko ahanyene nibaza ko turiko turahigira byinshi ku miryango, ku bajene, abakiri bato, abakuze. Iyi Imana ivuze irashitsa amasezerano. Bisabwa ko umuntu abwirizwa kugira gute? Kurindira amasezerano yizeye, yihanganye, kuko Imana iragira gute? Imana irashitsa. None rero Sylvain asubira tucire ku mayange ukungene yashoboye kuronka umuhamagaro nawo wo kuvuga ubutumwa bivanganye n'ibi byo kuririmba, uko yabivuze ko ari byo, ariko arakora cyane. Turaguhaye kaze ubugira kandi. Ego murakoze. Hanyuma ntaraja kuri ico cy'ingabire yo kuririmba, ngene natanguye kuririmba, nzobashingira intahe cyane, kuko imbere yo Imana inkorera ico, maze kumera nk'usubira inyuma ntari neza mu by'agakiza. Ndibuka yuko nashoboye no kuja mu bintu by'isi by'amangetengete. Hari umukobwa nari nabonye ndamushima, ndifuza ko twokubakana, ariko kubera nabona iwabo mu muryango w'iwabo ingene hari hameze n'ingene nabona umengo ntivyokunda, ca ndaja ku umupfumu w'umutwa kugira ngo nshobore kubona kumuronka yuko twobana, ariko ivyo vyose ntivyakunze. Ivyo vyose nzo bibashingira ko intahe muzovyumva vyirambuye, ariko nagomba simbire kuri iki ngene natanguye kuririmba. Ngene natanguye kuririmba, ubwa mbere ho sinarinzi yuko mfise impano yo kuririmba, sinarinzi ko mfise umuhamagaro wo kuririmba, ariko nabimenye maze kwihana neza, nkiga ibijyanye n'umubatizo, nkabatizwa. Maze kubatizwa niho ingene Imana yabimpishuriye, naragiye gusenga. Ngiye gusenga ndinjira mu rusengero nk'abandi, mu rushengero nyene rwa Pentecote akwira ngene nababwiye ko mvuka. Hanyuma rero asanga umukozi w'Imana ariko aravuga ubutumwa. Amaze kuvuga ubutumwa, acavuga ubutumwa kuri rya jambo rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Hanyuma rero iryo jambo aragigisha ko ararisobanura gose. Hanyuma yeje cyane yankorako, kuko ico gihe kumumbona bimeze siko nari imeze. Ona ari umuntu nyene yamerewe nabi, nyene nari mu buzima bubi, nta gahuzu nari mfise, ntaki, nari umuntu nyene nishikanwa ntarironka ibikorwa byo kibagiwe cyo nibikorwa. Hariho ibikorwa byo kuba ku rusengero, abandi baraja mu bikorwa bagatanga amashikanwa bigera 10 n'ibindi, ariko je ibyo byose nta na kimwe nashobora kuronkamo, kuko nta buryo nyene nari mfise. Hamaze kuvuga iryo jambo rero ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, niho naciye ngira umutwaro rero ukomeye, cyaratangwa gusenga Imana, kuko muri jewe naciye numva ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Cyane umva yuko rero naho nsenga, naho numva ijambo ry'Imana nkasenga, naho nakiriye agakiza, naciye numva muri jewe umengo no mwijuru sinzojayo, kuko urumva nyene mfise ukwizera gupfuye. Urumva cyane umva yuko no mwijuru ntazojayo. Aho niho naciye ngira umutwaro wo gusenga cyane ngo gusenga Imana, bwira Imana nti Imana wavuze ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, nanje urabona nta mahera ndonka, nta bikorwa nkora, ndasavye nanje umpa igikorwa gishigikira ukwizera kwanje, kugira ngo nanje ukwizera singira ukwizera gupfuye, kuko muri jewe numva yuko no mwijuru ntazojayo. Hanyuma rero niho naca afata ingingo kuza ndasenga nisonzesha, mbwira Imana ati Imana mpa igikorwa nokora canke naho umpumure ndagukorere nk'abandi. Hanyuma rero ico gihe niho byaramaze igihe, kandi nabisengeye igihe kitari gito. Niho rero mwijoro njyamye hajya mu bucagucagu, ngira hari nko masaa 10 z'ijoro gutyo, niho rero naca mbona mwijoro mbona ndiko ndaririmba, camwa ndiko ndaririmba mwijoro, ndaririmba indirimbo. Bukeye
ya ndirimbo nza numva inyoni ziravuze bukeye ya ndirimbo cyangwa ndayibuka campera ngaho rero ntangura kuririmba ibisigaye nzo bibandanya murakoze Yesu abahize. Murakoze cyane nkuko mwamaze kubyumva. Yesu namuhumugisha cyane guko urumva ko amaze kuja mu rusengero agasanga ko bariko bavuga umuvuga butumwa umukozi w'Imana ko yigisha yuko kwizera kutagira kugwa kuba gupfuye, acava ngaho ajanye umutwaro wo gusenga yinginga Imana yisonzesheje, ayisaba ko yomuha igikorwa canke naho imuhumure kugira ngo ashobore kuyikorera nawe by'ukuri. None mwene data ko nawe uri kuradukwirikirana, woba uri kurakora icyo Imana yakuremeye uri mubiki? Uyu mwene data amaze kwinjira mu gakiza agatangura gutahura ibanga ry'Imana, akumva ingene abandi bariko barakorera Imana, nawe yagize umutwaro arasenga yisonzesheje, asenga cyane kugira ngo Imana nawe imuhe igikorwa kugira ngo ayikorere. Niho renga haje hava ingabire yo kuririmba. Nibaza ko mugiye arafise urubuga aza yaratanguje, mwanditse muri YouTube hajya muri recherche mukandikaho ngo Sylvain Sempa canke urumwizigirwa by Sempa, muca by Sylvain Sempa muca mubona iyo ndirimbo ku rubuga rwiwe. Hariho n'izindi ndirimbo ziriko ziraza, mugiye ku rubuga rwiwe muzosangaho intayi yiwe muzozisangako, kandi mugiye mugakirikaho n'indirimbo amaze gukora mu buryo bwiza video nazo nyine muzozisangako, hama mushobore kubona ubuzima bwe ko ariko arakorera Imana by'ukuri. Yesu nabahezagire. Hama kandi wokenera kumuvugisha, tura inimero yiwe irahari 61 53 57 90 kubumva ururimi rw'igifaransa, kubumva ururimi naho w'ikirundi 61 53 57 hamwe na 91. Tubashimire Sylvain kukanya mwadutije. Hari n'indi nimero ushobora guca ko bisite kuyo bakayibura. Yego. Hari nimero ya 69 ubusa 83 84. Murakoze cyane. Yego. Nkuko mwamaze kuzumva aho se umurondeko kuri izo nimero za telefone bashobora kumutora mugaca muyaga vyiramvuye. Yesu nabaho umugisha. Amen. Twagomba tubatumirira rero bariko baradukurikirana. Iyi ni intangamarara y'intahe. Dufise ibice bine by'intahe tuzobashikiriza. Muce muraba hafi, mugire commentaire, mugire musangize n'abandi kugira ngo mwitegure kurindira uru rukurikirane rw'izi ntahe zine, ko muzohumvira byinshi, muzokumva ingene umuntu yataye Imana ingene bigenda, n'ingene iyo umuntu agarutse ku Mana ingene bigenda. Mu Mana hari byinshi kandi Imana irakora. Yesu nabahezagire cyane. Mwari kumwe na Eliezer kuri Light One TV show. Murakoze cyane. Murakoze. Nkuko twatanguye dusenga, twagomba dusaba Sylvain ace aragize Imana abantu bariko badukurikirana kuri YouTube, uko murabizi ngaha kuri YouTube dukurikiranwa n'isi yose, aca basengera mu majambo make. Murakoze cyane. Yego, icyo nosozerera ko nkuba afise ikibazo nko yabivuze yobicisha muri commentaire cyangwa akadutelefona, kandi icyo nobabwira nuko hari ibikorwa bingahe Imana yampaye gukora. Igikorwa cya mbere Imana yampaye no gusenga. Uba afise ikibazo yoshobora kubicisha muri commentaire cyangwa akadutelefona tukamufasha gusenga, kandi Imana irabikora. Turafise intahe nyinshi. Imana yaduhaye igikorwa cyo gusenga, Imana yaduhaye n'icyo gikorwa cyo kuririmba, ndetse n'icyo gikorwa kivuga butumwa nkuko mwabyumvise. Yesu nabahezagire. Reka dusenga Imana. Uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane Mana, turagukengurukiye kuri uyu mwanya uduhaye Mana, kugira ngo tuyage n'abariko baratwumviriza. Mana yatuvugiye intangamarara y'ivyo waduhamagariye gukora. None rero Mana turasenze mu izina rya Yesu Kristo, turasengeye umuntu wese Mana agiye gukurikirana kino kiganiro. Mwami uzumuhezagire, kandi Mana uzumuhe gutahura
kandi ndazi Imana uzokumva zino nahe zose zizogera aho zimukuye, zogera naho zimushikanye mu buryo bwo kwizera, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo gutahura Mana ivy'urugendo rwo kuja mw'ijuru. Kandi Imana ufise ikibazo azoronka inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasengeye rero Mwami Yesu uyu mwanya twamaze hano hantu n'abagiye kuzokurikirana intahe bose uzubahezagire, kandi Imana bafise uyu mutima w'urukundo wo gukurikirana Mwami Yesu ivy'ubutumwa bwiza ushikare kubahezagira kandi ubaha umugisha, ucuhezagira n'uyu mwene data adufashije umuha umugisha. Ibisigaye cyubahiro n'ishimwe bihabwe wewe mu izina rya Yesu Kristo dusenzemo kandi dukengurutsemo. Amen.